Urwevu ni igikino cy'umugambi payeje. Ni igice ca 22. Uyu musi nanjye murasohokanye pe. Iyi bare ry'ubuzima nahora nama ndayumva nabahondose sinari bwahashike jewe. Bahondose wowe tukigendana aha hari nko muhira ama weekend yose habarizwa ngaha kwera baragira amakaraoke aje nahahevye kuvuga ihe banyibiye baje abasevere ba hano kubatahura batebaga baje uyu musi ngira bafise abakiriya benshi aho twamutumiye abayaje ngujya none harazizanya ahubwo tuce tugenda tunakomanze mu gikoni kuko twahava turara hano tereka ngaha uco twugururira kumagara yacu bagenzi aha reka tugasome n'ijyambere duhuye turi batatu nkoko kugira dusangire yego server jecu nkomandira mu gikoni ubabwire bangire brochette y'inka iri sempre kandi bayumutse neza bashireko n'agapiripiri abandi nabo nibakwibaririre nawe urasemerera ngira nta numwe atumvise ivyo ukoma hanze na jewe nibangirire nk'uko kuyo je uyu musi nirigwanya akazi kenshi sinaronse umwanya wo kujya gufungura nibangirire hagugriye ariko bashireko amafiriti y'igitoke aho yabavyumve Jackson wewe naheruka ufata kambiye bikugendeye gutengunywe koga aha narinze ko nsubira kukubona ubore uyu munsi azi ko mperuka kukubona wanyoye kera ya mungu kuva banyibyamahera muri karaoke asha aha nyine inzoga zaciye z'umwasi wanje warakomye kuko iyo abana nanyoye ifanta ntibari kunkora mu mufuko ngo ndeke kuvyumva je kuva kera nkiri muto nakuriye ahantu bazinyo bakazibabaza mu nyuma bagakora ivyo bategetswe nazo kuko baba baborewe canumva ndazanse ndafise musaza nje hondose iyo yaborewe arabishe kuraba n'ukuri reka kumunyibutsa aho nkuriye sinigeze ncutse umutima wo kwiga kuzinyo Jackson nawe nduva wifatiye ingingo nziza izotuma akazi kawe kaguma gatera imbere nukuri birangyoheye kumva ko Jackson yahevye kuburirwa basha narahevye kweri burya je nagumana ubwo bakuze hava usubira muri yangeso yo kuborerwa bituma usubira guhomba aho nayo ubu rero ndaremye twese ntaho uzosubira inyuma imigambi yacu izoguma itera imbere sigaho ndishize umwanya wanje nataye ngira n'abantu batagira akamaro nanje mbangeze kundi gwegosha mu kwiteza imbere iyo batanye amahera yanje yose mu buzima ariko bimeze umuntu ntiyamagororotse ariko iyo bishitse ntiyoca herayo ni nk'ivyo nawe vyagushikiye nibyo nukuri byose akuba kubari amasheki mu buzima arabaho ariko nikibuza k'inyuma yaho umuntu ahayisisa asha jewe nico gituma gushika ubu naratahura igituma urwaruka rutabona ko payeje yaje nk'inyinshi bakaguma batinya gukora ngo bohombe amagara y'umunyamasaha tuzana iyindi doze twivangire n'ibi biyere aba turisomera nta bundi buhanga we braza biga mayi uburi jama yaho ahubwo zanira indi ifege racyariho ryinshi nawe niri ntuturima zana iyo bangara nikubitire mani miyo bangara mani dona niwicange zane reka wafungora gutahana uravyumva mbere jewe nagira nundi mujama twungutse kwirikira bambonamwo babiri reka rushaka mbona Jackson yaduhevye dona inaboregwa ndaryama ngaha buraca pfuma ndakwikorera ijya mwana yango ni Jackson ndamwibutse numva novomisi kweri azo ntege nsubiriye muri rujya rugo rwabo azo batari jewe mwene mutama uravyumva nako hari niruhukira amahoro ndeke kumuzimbisha umutima ahubwo kumwibutse sesasi dukeya nawe yisomere Jackson nawe mureke we brush Jackson erega wosanga yasubiye kumviriza amabwire yagashikanje data Mujika waraja haja kamuenda yareka mama wanje ngo bose akora business rujya rumuga gwanyu
ni umuhungu wa mbere nabonye yumviriza amabwire y'abademu. Ahubwo rero dukwiye kumwambika ijipo kandi wabore uriturisha. mushikanje we mamanje je nuko namuranengira anje aba yaranyambitse iyo jipo uvuga. Yewe mugabo Jackson yatugiriye ntibizokwijana yoba dusuzuguye rwose. kera bakiri abantu bato nkatwe baratwubaha twaricarana ariko aho Jackson aronkeye nyabuvakara bw'amarare acatangura kutugaya aduvata nk'imbwa. narindire iry'akazi yayo ategereza kusohoye turi haba ku neza canke ku nabi. hewe dutegerezwa kumukorera ikintu azohora twibukirako amazopfa yibagiye. irifu ko tumuha souvenir, urabyumva, ku buryo n'inzira zotubonamwo atazocutsa umutima kuyicamwo. none nk'ubu bona twomukorera iki co mubabaza ku buryo yicuza ivyo yadukoreye mu buzima bwiwe bwose. weho ndose jewe nuko mborewe ico sinorara ntagitoye. gitore wewe dona umva tore jewe reka ndakubwire reka twinywera inzoga amurindire jo zimve ko je nzokwereka. ibyo yigira igugu none umuti nituwusize ku ziko. Urwevu ni igikino cy'umugambi payeje. Asha nibaza ko tuje amasaha meza ngira ngo nabaje gusaba amajambo ka musitanteri bagabanutse kandi turatomboye n'abantu barasha twakira katudodore. Karibu nimwinjire mwicare ndazi yuko mwebwe muzanyura ikintu cingira akamaro. murakoze kutwakira nyakubahwa murongoye komine nziza yacu. Karibu. Emwe turanatomboye dusanze bakeneye benshi bahari hesha tuvuye kitugenza twisanzuye. Emwe mufata umwanya wose mushaka aha nta wundi muntu nsubira kwakira kuko muje amasaha yo gutaha yari karegereza. Hanyuma imigambi yanyu rero imeze gute mubona itera imbere? imigambi yakigenda neza cyane. hambere twe tuje kuraba ngo tuvugane icyerekeye lycée technique Total do Nyarudima yaguruwe n'umuyaga. Yego aho rero niwumva rero urwaruka tuba dukeneye. Erekere iryo shuri ni ryacu. Twashaka rero mutubwire uko muri ko murategura kuri sanura kuko natwe twifuza guterera mu isanura ryayo. Okay. Ego nukuri muri ntore cyane. Ndatangajwe n'ingene mwiyumviriye gufasha muri ico gikorwa ciza cyo gufasha abatoyi banyu ngo bigira hameze neza. Nibyo kandi ico ni igikorwa cihuta kugira abanyeshuri ntibabura aho bigira. cyane gose reka nyakubahwa nawe turaryoherwa turiko turaterera mu iterambere ry'igihugu cacu. Nibyo. Rero ubu igikorwa turimwo no guhimiriza abavuka mutumba bose kwikorwa biri mu gutangura kugira ngo bazoze gufasha guseha ibiti cyane cyane byo gusanura igisenge. jewe n'umugenzi twazananye turabemereye ko tuzoterera mu kugura amabati. Ntiwumva urwaruka rero tuba dukeneye nugo kandi tugiye guhimiriza n'urundi rwaruka tuzokwitabe ku bwinshi ico gikorwa ko guseha ibiti bisaba abantu bafise inguvu izo nazo zifise abakiri bato. None sivyo twama tubabwira erega abagifise inguvu n'urwaruka nyene. Ego murarike rero muzosidukane niyonka. Nyakubahwa ntudugwadugwe basha na jewe nzoba ndimwo nubwo nemeye guterera amabati. Emwe naje nzokwitaba ko kamo naho ngendana ubumuga sinobura ico fasha nzotuma mpereza ibati nivyo nshoboye. Uko nyene Dufatiye kuri iki gice cya 22 cy'igikino cy'Urwevu duhejeje kumviriza umugambi payeje ubashikiriza ubutumwa bukurikira.
turumvise ko Jackson Noella na Sakubu bateye indi ntambwe mu guterera mu iterambere rusangi kuko ivyo kwiteza imbere vyovyo babona ko vyamaze gufata umurongo. Aha rero umugambi payeje ugahimiriza urwaruka rwose ruva rukagera kwitabira ibikorwa vy'iterambere rusangi na burya ari bagifise ingufu zo gukoresha na cyane cyane bagatahura kare mu mushinga w'iterambere. Hagati aho Hondose na Donald Debo bishavuriraniga kwikaziye yabo bataye kwa Jackson igihe bavuga ko bagiye kumusuhuza ku mafaranga yibwe. Nari imigambi bafitiye Jackson izote bija mu ngiro koko. Ni mu bice bizokurikira. Hari ico mubaza hamagara canke mwandika ubutumwa bugufi kuri 68 amajana na rimwe ubusa 40 canke muhamagare kuri 22 40 51 46. Urwevu ni igikino cy'umugambi payeje. Muzohora mugikurikirana imisi yose ku wa gatanu igihe c'isaha 12 zo ku mugoroba ku kinyamakuru Shikiriza.